turabaramukije mwebwe mwese mushishikara mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage. Tubahaye ikaze mu kiganiro canyu c'umusomyi n'umwanditsi, kikaba ari ikiganiro giha akaryo umuntu wese akurikirana televiziyo Heritage kugira ngo ashobore gukurikirana abasomyi canke abanditsi bagenda bakurikirana hano kuri no mbonesha kure, bakaba badushikiriza ubumenyi budasanzwe butekeye mu bitabo, na cane cane ko muzi ko abantu benshi bigira mu bitabo. Akaba ari umwigisha mwiza. No munsi twaba dufise mutumire wacu twahora tukwakira ngaha sijya mbere uje hano, none rero turaguhaye kaze wongere utwidondore, mbega abantu bakubona no munsi ushobora kuba ari rya mbere bakubonye, abatari bwakubone mbega urinde hano kuri televiziyo Heritage. Murakoze cyane, nitwa Muhayimana Ange Michel, abandi mu pastor uca murongozi w'ishengero gitwa Jubilee Christian Center, JCC cyangwa mu gifaransa GCC, abadukora ngaha mu Ngagara mu karasi ya gatatu. Murakoze. Yego, twongeye kuguha kaze sijya mbere uje hano, mbega gusoma igitabo twongeye kukubaza, mbega wabonyemo inyungu iyihe ko usanzwe uri umusomyi ndetse n'umwanditsi? Wabonyemwo inyungu iyihe washobora kutubwira n'abariko baratwumviriza bose? Gusoma byaratumye menya ibintu byinshi. Bwa mbere byatumye hari ibintu byinshi Bibiliya ushobora gusoma hanyuma ntubitahure, ariko ugasanga hari umuntu Imana ahishuriye ikintu kanaka agaca acandika ko mu buryo bwumvikana, hanyuma ugaca uvuga uti byebazo nari mfise kumva ijambo ry'Imana rivuga kwikurikiranye. Reka nje byamfashije no gutahura ibintu byinshi ijambo ry'Imana ryigisha no guhishurirwa Kristo cyane. Simvuze ngo Bibiliya yonyine ntiyikwije, birikwije ko n'abandika bakora muri Bibiliya. Niyo byafashe kumenya Kristo no guhishurirwa ijambo ry'Imana muri rusange. Yego, turumvise ko uri umupasiteri, none burya usoma ibitabo by'Imana gusa, nta bindi bitabo usoma? Oya, nsoma ibintu byose kuko uri umuntu urongora abantu, ndongoye abantu batandukanye. Muri abo ndongoye hamwe abantu bize reba nandusha n'amashuri, hakaba n'abandi bari hagati na hagati basa amashuri abayabaye, n'abandi batize. Urumva ntegeza kuba umuntu ndi ico nakita mu Gifaransa kuba ajour, habanze biko biraba. Ndasoma ibitabo bya ekonomi, bya science, ndashaka gusoma ibitabo bya politike, ndasoma ibintu bitandukanye. Yego, turaguhaye kaze hano muri studio ya televiziyo Heritage mu kiganiro c'umusomyi n'umwanditsi. Hanyuma waje uyu munsi waje nk'umusomyi cyangwa waje nk'umwanditsi? Oya, naje nk'umusomyi. N'umunsi naje nk'umusomyi. Wasomye igitabo citwa gute? Waje tuzaniye kugira ngo tubwire ubumenyi wakuyemo? Igitabo nabazaniye ni igitabo c'umugabo yitwa Steve McVey, citwa Unlock Your Bible. Nibaza ko mu Gifaransa ni Déverrouille ta Bible, canke ugurura Bibiliya yawe. Ugurura Bibiliya yawe. Yego. Ni nk'urufunguruzo berekana rwo kugurura Bibiliya. Ntibavuze nk'urufunguruzo, bavuze urufunguruzo rwo kugurura Bibiliya yawe. The key to understanding and applying the scripture in your life mu Congereza. Urufunguruzo rwo gutahura no gushira mu ngiro ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Gutahura no gushira mu ngiro. Yego. Kugurura Bibiliya, uvuze ngo kugurura Bibiliya abantu umuntu ashaka kwibwira ati je nama nugurura Bibiliya ko bukeye ko bwije, bisigura iki? Bavuze kugurura, ntibavuze kugurura nk'uko nufata Bibiliya yo wanje gutya agira gucyanye. Aho namba ndayuguruye, muga bavuze kwinjira indani mu byanditswe. Ni nk'ibintu mengo benshi akunda kuvuga ngo Bibiliya ngo ni igitabo philosophique, ngo kigoye kumva, ngo kiri code. Rero McVey yagerageza gutahuza ingene ibyo bintu mengo birazazanye biri muri Bibiliya, ico wokora kugira ngo ushobore kubitahura hanyuma ubigenderemo. Ego, uratubwiye ko tuzaniye igitabo canditswe na Steve McVey. None Steve McVey turavye ibitabo yagiye yandika cane cane, arakunda kuvuga ku buntu, the grace mu Congereza. None ubuzima bwiwe hari ico washobora kubutubwira ko kugira ngo twumve igituma yandika ku buzima, yandika ku bintu by'ubuntu, la grâce? McVey ni umuntu umukozi w'Imana, ni yari umuntu w'umunyamerika bwa mbere. Hanyuma ni umuntu yayitavye umuhamagaro afite imyaka 19. Yatanga kuvuga ubutumwa afite imyaka 16. Mugabe Imana imuhamagara kuba mu gikorwa atampa canke igihe cose atakindi akora afite imyaka 19. Hanyuma ararongora amashengero menshi cane, kandi amashengero menshi yarongora yaze kuvuga, azi kwigisha, yaruzura. Mugabe mu myaka 90 1990 aragira nshingiro yarongoye riramunanira. Akabwira abantu ngo basenge, bagasenga,
bango bakabwira bisonzesha bakisonzesha bavuga ubutumwa evangelisation basome bibiliya cyane mugabo byose yakora ishingiro riguma rigabanuka abantu bagenda bahera akavuga ati none yaranse n'agashimwe kumurongozi w'ishengero mu gisagara yabamwe umusore akiri muto ariko aragira ico nita influence ariko aratuma abantu benshi bahinduka muri societe meri yabamwe iramushimira urumva yari umuntu yemewe mugabo ashika ahantu yumva umengo ntagishoboye umenga arananiwe akora ibyo akora byose bigenda nabi acana umunsi muri biro yiwe aca afata umwanya wo gusenga avuga ati simva ngaha mana utambwiye kitagenda neza kuri jewe hamagenda twaye n'igitabo cundi mugabo umwanditsi w'Amerika kivuga ku by'ubuntu bw'Imana aca aryama aravuga ati aryama kuri tapi muri biro yiwe avuga ati jewe ndahevye bigo by'Imana ndabikurekeye eglise ndayikurekeye byase nzobiheba ico gihe n'Imana cimuhishurira igikorwa Yesu yakoze Imana imuhishurira ubuntu bw'Imana Imana imubwira ati amfete wowe washatse kwama bikora mu nguvu ziwawe amateknike n'amataktike byawe ubuhinga n'ubumenyi by'uwawe ibyo wokora n'ibyo utokora ukibaza ko nibavuga ubutumwa cyane abantu kabajana mu bivuga butumwa niho bazoca bakunda Imana kandi muzogira ingaruka y'ibintu byiza mu ishengero ukibaza ko ibyo ukora byinshi byo bituma abantu bagubwa neza mu gakiza ati nawe urarushe kuva ico gihe aca barahindutse 94 Imana imubwira ati hagarika iby'ishengero uwo mushahara baguha inzu yabo ibasubize nganda gutangusha igikorwa cyo kugendagendesha kwisi wandika kandi uvugisha byerekeye igikorwa Yesu yakoze watahuze ubuntu bagiriwe makve mu ncamake n'ivyo rero umuntu amaze imyaka 20 ninga yigisha iby'ubuntu bw'Imana agenda amaze kwandika ibitabo bishika 17 umuntu akoraga ingaruka ikomeye cyane kwisi yose yego ego Ange Michel twagomba tugaruke kuri kino gitabo waje utuzaniye kivuga ngo Unlock Your Bible hanyuma turashaka kumva ikintu gitekewemwo wazanye ngaha kuri televiziyo Heritage ugira ngo usangire n'abariko baratwumviriza mbega harimo iki bintu bikuru wabonye watubwira ibintu avugamo Macve n'ibintu kwije n'iti ibintu by'urufatiro mu Kristo wese teza kubaze atahura arabashashana kuvyerekeye gutahura igice ca Bibiliya uriko urasoma iyo kurasoma Bibiliya no kubanza kumenya igice urasoma isezerano rya kera canke isezerano rishasha hari ibibazo acavugamwo nyamukuru icamba ca bibaza ati mbega ibyagezwe byahawe bande cyo nibaza ko ari ikibazo gikomeye tuza kuvuga ko ica kabiri ikingorane y'imigenzo y'idini kuko umuntu yabaye munsi byagezwe ashira mu migenzo y'idini hama igice ca kabiri acavuga byerekeye mbega uri kuvugana na jewe ni kibazo yibaza uwo muntu yanditse akavugana na jewe hama acabaza ikibazo mbega isezerano ni iki aho muri ico gice asiguramo itandukanye hagati y'umwumvikano n'isezerano kandi avuga mu gifaransa différence entre l'alliance et un contrat urumva ico kintu gikomeye cyane ageza gusigura hama ikindi abavyerekeye mbega isezerano rishasha ryatanguye gari kuko abantu benshi bazi ko ritangurana na Matayo igice ca 1 ariko siko kuri hama avuga ati mbega ibyo byanditswe muri Bibiliya byavuzwe ryari kumenya igihe igitabo kurasoma igihe candikiwemwo context cyo bita context historique hariko habiki hariko avuga iki hama ikindi aravuga ati mbega ntidukwiye gukora ibyo Yesu yakoze canke yavuze byose tukabikurikiza ko ngene nabikurikije acavuga ibintu bibiri kugira asobanure yishusho kibazo ubwa mbere Yesu yari umwigisha w'isezerano rya kera abafite abo yigisha yarekiri munsi y'ibyagezwe nawe hamicaka acavuga kuvyeka ingene dukwiye gusobanura ivyanditswe by'Imana mu buryo bwiza kandi bubereye hanyuma rero agacabaza ati mbega ariko yasobanura asoma Bibiliya nk'igice kanaka nka passage kanaka ni gute womenye ico bashatse kuvugamo agacavuga rero ngene ashobora interpretation insobanuro ijambo ry'Imana ukoresheje ico bita interpretation christocentrique insobanuro yisunze Kristo yubakiye kuri Kristo ni incamake yabyo igarukira kuvyerekeye gutahura Kristo muri Bibiliya yose urakoze ego Ange Michel watubwiye yuko iki gitabo kirimo ibintu byinshi uruhejeje kubitubwira hanyuma muri byo icambere watubwiye ngo kumenya igice gitabo ca Bibiliya uri kurasoma muri Bibiliya turabona handitse isezerano rya kera n'isezerano risha rero ngo umuntu akwiye kumenya none umuntu yomenya gute igice ariko arasoma ico gituma ari ikintu kenewe cyane kuko asoma ibirigizwe n'ibice Ancien Testament isezerano rya kera n'isezerano rishasha rero nuko ndasoma no kumenya isezerano rya kera ryandikiwe bande
Makuva avuga ngo isezerano rya kera ngo ryanditswe ku bwawe nk'umukristo wo muri Nouveau Testament ariko ntiryandikiwe wewe. bisigura gute? Bisigura iki? Ryandikiwe abanyisirayeli mugabo ryanditswe ku bwacu kuko dushobora kuboramwo Kristo tugatabaramwo Kristo tukabona n'amabanga y'Imana ingene agendanye n'abari abantu n'ingene Imana yabahaye ivyagezwe ivyagezwe ntibihaye twebwe. Umva rero ryanditswe ku bwanje na wewe n'undi muntu usakora dukurikira akijijwe w'umukristo mugabo ntibyanditswe ku bwacu. Mbega byandikiwe twebwe bambe. Uwo ushobora kudutandukaniriza isezerano rya kera n'isezerano risha ko abantu benshi babona ari Bibiliya asomye rero isezerano rya kera akabona biragoye gutandukanya. Wowe wasomye kino gitabo urashaka kudutandukaniriza itandukaniro rihari n'irihe? Isezerano rya kera ni ibitabo byose bishika 39 biri mu gice ca mbere ca Bibiliya la première partie de la Bible. Muri isezerano rya kera ryubakiye ku vyagezwe ndituma muri tabarabaza ngo mbega ivyagezwe vyahawe bande ngiye toza kwivuga ko mu kanya kari imbere. Ni gutabara ko isezerano rya kera ryubakiye ku vyagezwe. Imana yahaye igihugu ca Israeli ntiyahaye ivyagezwe isi yose kuko hano abantu benshi bibagora gutahura. Umva ngo Imana atanze ivyagezwe ibihisi yose yabahaye igihugu kimwe kumbe toza gusoma muri Bibiliya. Ica kabiri naco isezerano rya kera ryari ryubakiye ku ihema yibonaniro canke n'isano y'isezerano yaba mu ihema yibonaniro n'ibimazi vy'ibikoko n'amaraso y'ibikoko ku buryo barenze ku vyagezwe. Imana yari abagiriye ubuntu kugira ngo ntibarere ko ivyaha baca batanga ikimazi c'igikoko hanyuma bagaca bitwa abagororotsi. Abatabirenze abatavyumviye nabo baca bicwa barapfa. Isezerano rishasha rero ryajabuka muri Maraki ko benshi babona ngo isezerano rishasha muri Maraki igitabo giheze yaje itangurana Matayo igice ca mbere. Benshi bazi yuko isezerano rishasha itangurana na Matayo igice ca mbere murongo wa mbere. Pourtant sokuri kuko Yesu Yohana Umubatizi yavutse mu isezerano rya kera umuvugishwa wa nyuma yaje gutegura inzira ya Yesu. Yesu bwiwe yavutse mu gihe cy'ivyagezwe akurira mu vyagezwe. Rero tuma mu Bagalatiya 4 murongo wa 4 havuga ngo igihe gikwiye gishitse Imana irungika umwana wayo avyagwa n'umugore aganzwe n'ivyagezwe kugira ngo acungure abari munsi y'ivyagezwe hama ngo ashe kwakira ingabire amwe mu yera. Mbega abaganzwe n'ivyagezwe ni bande kiriya gihe? Abanyisirayeli. Urumva isezerano rishasha ritangurana na Yesu apfuye akazuka mwe mu Imana amaze gutangwa. Aho rero twinginjiye muri co bita l'ère de la grâce mu gihe c'ubuntu canke la période de l'église gihe c'ishengero. Ntibisubira mu isezerano rya kera harimo assemblée y'abanyisirayeli harimo ishengero ry'abanyisirayeli ariko no munsi turi mu gihe c'isezerano rishasha ritangurana na Yesu apfuye akazuka. Bisubira ko ibintu byose Yesu yavuze yigishije atarapfa ngo azuke vyari munsi y'ivyagezwe. Isezerano rya kera rero rirabandanya muri Matayo, Luka, Mariko na Yohana. Yesu apfuye akazuka aba binje isezerano rishasha dusaba gutahurisha kuko Yesu yakoze gatumye isezerano turimo. None kutamenya gusoma umuntu ariko arasoma Bibiliya ntamenye gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano risha. Wagiye uravuga ngo kuba munsi y'ivyagezwe. Mbega umuntu aba munsi y'ivyagezwe gute canke bitera ingorane yihe mu buzima Kristo bw'umuntu kutamenya gutandukanya isezerano rya kera canke kuba munsi y'ivyagezwe? Ubwa mbere Makuvari aracisha ico kibazo muri chapitre ya mbere aravuga ati mbega ivyagezwe vyahawe bande. Ikinibaza ko mu bintu biboshe abana b'Imana babose baba ari mu Burundi cyangwa mu mahanga kwisi yose n'abantu baboshwe n'amategeko. Amategeko atari nayo iwabo kuko biri yatubwira neza ko ivyagezwe Imana ntiyabihaye abanyamahanga. Ikindi asanga Imana uko arankurikira avyumviriza bitahure kuko bine ko yigisha ugiye mu gusubira mu vyagezwe igice ca 4 murongo wa 4 wa 5 wa 6 kumanuka cyangwa mu gifaransa Deutéronome chapitre 4 havuga yuko ngo Imana yahaye ivyagezwe abanyisirayeli unihigeze bikindi gihugu ngo kugira ngo kizobe ico bita témoin canke icabona ku mahanga ngo amahanga ngo azamenye ko ihanga rya Israeli ngo ryahiriwe kandi risaje ifise ubwenge. Ugiye muri Zaburi 147 umurongo wa 19 na 20 Psalm havuga ngo Imana ngo yahaye ijambo ryayo Yakobo ngo yahaye ngo ivyagezwe ryayo Israeli kandi ntarindi hanga yahaye yagiriye gutyo
bisiga nta kindi gihugu na kimwe cyo ku isi Imana yigezeho ibyagezwe. Hano vuga ibintu byinshi kuri ico kintu. Ibyagezwe byahawe Isirayeli, abanyamahanga ntitwarimo. Byaba bya 10 Imana yanditse n'inyuguti zayo ku mabuye n'intoke zayo ku mabuye, n'ibindi bitandukanye bavuga ngo ni Mose yavyanditse, ngo byanditse mu gitabo cy'ibyagezwe bya Mose, ibyo yasize ku isanduku y'isezerano mu hema y'ubunaniro. Ibyo byose ni Imana yabitanze. Rero Kristo amaze kuza muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 17, Evangile de Jean chapitre 1 verset 17, havangwa ibyagezwe byazanywe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu. Mose yazanye amategeko, niwe Imana yabicishijeko. Kristo rero yaje kuba umuhuza wacu n'Imana mu misano turimo, yazanye ubuntu n'ukuri. Ntibisubira mu misano rya kera, nta byagezwe ngo nta buntu buriyo. Bwariye muga bwari gitutu, muri Kristo bwahindutse ukuri. Umuntu ashatse kuba munsi y'amategeko y'isezerano rya kera, aba ari munsi y'imivumo. Kuko ubu ibyagezwe byagendana n'umuvumo n'umugisha. Ubyumviye urahezagirwa, utabyumviye uravumwa. Niko byari biri. Kristo rashaza nk'umuntu yumvira, aza nk'umuntu yumviye ibyagezwe by'isaba bigendera mu cyo tuma muri Matayo 5:17 na 19 avuga ngo yaje kubishitsa, yaje kubigenderamwo. N'igihano byasaba ku muntu yabirenze ko yaca yicwa, yemera kwitwa birenze kandi atigeze abirengako, baramubamba. Ibyageze ntibyagira umuntu mugororotsi. Yesu yemera guhanwa kugira bazomwizera bakira ubugororotsi bw'Imana. Hanyuma mu ncamake rero ibyagezwe ubigiyemo wa munsi imivumo, ariko Yesu biritubwira mu Galatiya 3 umurongo w'10-13 ngo Yesu yaduhindukiye umuvumo kugira dukore ku muvumo, kugira duhinduke umugisha. Umuvumo byagezwe yawudukuyeko. Hanyuma kugira turushize gutahura, mbega tukubajije umuntu agendera munsi y'ibyagezwe n'umuntu agendera mu buntu, abo bantu batandukaniye kuki? Ikintu batandukaniye ngo kimwe nuko uri mu byagezwe yishimira ibyo akora, ingufu ziwe ni washoboye, n'ubushobozi bwiwe, n'ubasha bwiwe, n'ubugorozi bwiwe. Ariko umuntu ari mu buntu yishimira Kristo, yageze kugeza atahura ko atari wabaho. Muri Galate 2:20 Galate 2:20, si jewe nkibaho, ni Kristo saba muri jewe. Namaje n'umuntu yishimira Kristo, ko ari ubushobozi bwiwe, ko ari ubuzima bwiwe, ko ari inkomezi ziwe. Ariko ubundi wewe yumva ko ibyo akora byose byavuye muri we. Kandi batandukanye ku kindi kintu, ku karuhuko. Ninde aruhutse? Uri mu byagezwe ararushe. Yamaye imvume ngo kure y'Imana, yamaye imvume ngo Imana ntimwemera, yamaye imvume ngo ntakwija cyahajije. Ariko ari mu buntu, yamavuga ati ndaruhukiye muri Kristo, amerewe neza, atekanye. Hariho icyo watubwiye muri kino gitabo nyene canditswe n'ubu Macve, wavuze ko ngo hariho ingorane ziri ku bantu bagendera munsi y'ibyagezwe by'idini. Rero ngo hariho ingorane bishaka gutera amategeko y'idini. Ni ingorane zihe? Imigenzo y'idini iza gutera ikibazo cy'umuntu acashira amaso ku muntu amurongoye cyane. Yesu nange ndabivuze muri Matayo 15:9 abwira abafarisayo ati mwebwe mwishinga inyigisho z'abantu nzo mwishimira. Wasanga inyigisho imigenzo y'idini ihagaze ku nyigisho z'umuntu no ku byagezwe byo muri Isirayeli. Rero ikibazo gica kihaba, umuntu yamarushe acaja mu kintu bita la performance, mu bintu byo gukora cyane, ntiyigere yumva yuko yashitse. Yamwimvume ngo mangari kure y'Imana, ananiwe, araremerewe, nta munezero agira. N'ibyo akora byose abikora umenga ariko arondera impembo. Ariko watawe ibintu bw'Imana yumva ko abikora akora urukundo, ko akunda umukunzi wiwe Yesu. Naho batandukaniye. Watubwiye ko uja kudusigurira alliance na kontra. Woshobora kudutandukaniriza kugira ngo dutahure mbega Ancien Testament canke isezerano rya kera ryagendera kuki, cyangwa isezerano rishasha rigendera kuki? Isezerano rya kera harimo uruhara rw'umuntu n'Imana. Kontra nca amasezerano uko jewe nawe dufate. Ngenda dufate ko ngenda gupangira inzu. Nuko wewe umuntu antampaye inzu urandika ukiyemeza ibyo uzokurikiza n'ibizoguhana iyo utabikurikije. Nanje nuko nyene ndavuga nti ampaye inzu imeze gutya. Rero niyemeje ibi n'ibi kumurira ku kwezi zitariki gufata inzu yiwe ninayimusubiza. Inzu yimusubiza imeze gutya, urabona hariho kontra. Mwese yemeza gukuriza uruhande 50% na 50%. Utabikurikije urahanwa. Iyo ni kontra. Mugabo alliance kadukoresha ijambo testament
nje tuma bibiliya bavuga ngo ni sezerano canke umurage iragi misanze je kuri je no mavuga no hitamo ijambo rivuga ngo testament iragi testament ni iki testament ni umuntu yandika umuvyeyi yandika asigiye abana biwe nta kintu na kimwe baterera muri iyo testament cyangwa muri iyo alliance yagize nta na kimwe batereramo bobo no kujambo kuri conforma bishimikiza ivyo yanditsemo akaba ari byo babamwe atana kimwe cabo bazanyemo rero Imana yakoze rero mu isezerano rya kera barumvikanaga na alliance mugabo yagaze nka contrat imeze nka contrat uzokora ibi nzokora ibi utabikoze nzokora ibi niko gusubira mu byagazwe havuga cyane cyane Deuteronome n'ahandi muri Nouveau Testament rero avuga ngo ngira isezerano ngirane n'umuryango wa Yuda n'inzu ya Isirayeli nzofata ibyagazwe byanje ninda umva mu Kirundi bavuga ngo nzo no mu Gifaransa bavuga je nzoshira ibyagazwe byanje muri bo nzobakora mu mutima kumana nk'inyama ndabashe mu mutima woroshe nzobamija amazi meranda hezagiye hama ndabafata ukuboko ndabagendeshereze mu byagezwe byanje nabazoshobora kuvyitondera no kubishitse urumva aho rero no hashaza kugaragara neza yuko alliance cyangwa testament tubwe turi muno munsi ni Imana ikora igikorwa cyo kwandika iby'Imana ishaka mitima yacu cyo kuri mwe muyera kugira ngo tuvyitonde tubigenderemo misizano rya kera bakurikiza ivyagezwe d'une façon littérale mu buryo byanditswe ariko no munsi tukija kubisoma mu gitabo kanaka ni Bibiliya yashobora guhindukira igitabo cy'ivyagezwe uravye nabi na Nouveau Testament misizano rishasha ugiye ngo bikukiza la lettre ushuje mu vyagezwe ariko Imana iduhamagarira ko tuba mu buzima bwa mpemu buvuye indani Imana afashe mpemu wayo adushiramo ivyo akunda nivyo yanka turabimenya bivuye indani cyo tuma Jesse niganemera umuntu avuga ngo umukizwa ngo yakoze icaha ngo atabizi abantu basenga gutyo bagiye kuryama kenshi ngo n'ivyango ntibuka ngo mbabarire ngo binyeze iryo ni dini kuya sukuri nta mukizwa n'umwe yahari ku isi ashaka kuri icata n'icyumviro kibi kiza mpemu yakubwiye urumva misino rya kera ntibari babayeho uko barabikurikiza babirenze ko bagahana cyangwa bagatanga ibimazi muri Kristo yatanze ibimazi rimwe rizima tukarabara ibyaha byacu turongorwa na mwema yego hanyuma misezerano rya kera turabona kenshi amajambo yanditswemwo Imana yaravuga ati ni wakora uku nanjye nzokora uku ni wakora uku nanjye nzokora uku hanyuma rero ariko uravuze ko misezerano rishasha abantu bagenzwa n'ubuntu bwa Kristo Yesu hanyuma rero hari ivyanditswe misezerano rishasha canke se muri Bibiliya umuntu akwiye gushitsa ibyo Yesu yashikije canke yavuze uwo mwanditsi rero aravuga ngo turiho kugira ngo tubishitse mbega none umuntu iyo bishitsa gute ibyo Yesu yashikije canke yavuze Makuveni bazakatavuga ngo twubishitse ibyo Yesu yavuze cyane ku Yesu yavuze avuga ngo Yesu ngo tugiye guhamagara gushitsa ibyo Yesu yavuze byose atatanga karorero kamwe Yesu yaravuze ngo ubutazobabarira wamugireye nabi urumva Yesu yaradyigishe muri Matayo 5 no muri Matayo 18 ubutazobabarira wamugireye nabi ngo nase wo mu ijuru ntazomubabarira urumva aho rero kabwira abantu harimo si ibyagezwe inzino rya kera kuko Yesu nawe bwapfe ngo azuka imbabazi z'ibyaha zitangwa ariko ugiye mu isezerano rishasha rero Yesu amaze gupfa akazuka mu Banyefeso 3:32 no mu Kolosai 3 avuga ngo nk'uko Imana yababariye muri Kristo namwe ariko mubabarira ababagiriye nabi urumva ko byahindutse mu byagezwe havuga ngo ubabari kutababariye Imana izofuka kubabariye ariko muri Kristo mu buntu havuga ngo Imana yarakubabariye ibyaha byawe ataco wakoze utanabisabye ko yakugira imbabazi ikaguhita umugororotsi ku buntu bwayo nawe izo mbabazi yakugiriye genda uzigirira abantu mwashwanye n'umuntu genda mutunganye abantu babikiye inzika bose nzofa ndababariye ngo naho Imana yovuga kwere watahuye ko wagiriwe neza na Kristo ngira igigongo rero uvuze ngo Yesu yaravuze muri Matayo 5:18 ngo sinzobabarirwa ntagira imbabazi ucumenga agakiza karonse kubw'ibikorwa ariko agakiza karonka kubw'ibikorwa ni ingabire urumva ugiye kuvuga ngo byose ngo byavuze ndabishitse usanga unaniwe kandi umuntu ndashobora gushitsa naho gwa kandi karore Yesu yaravuze ngo ijisho ryawe ngo niryagucumuza ngo uzorinokore
ukuboko kwawe ntikwagucumuza ngo uzoguce canke kuguru kwaca ikindi gihimba cose ngo vyaba vyiza kuja mu bwami bw'Imana uri impumyi canke ushitse ukuboko hakuja muri gehinomu mufise ibihimba vyose none ko tuga turaraba ibintu rimwe na rimwe bitari ivyo tukaraba n'abantu nabi n'intoke zimwe zikadukoresha ibintu bitari ivyo tuja tugenda vyose yavuze vyose tukimena ijisho tukica ibiganza abantu bako barankurikira ngaha mese bamuri ibimuga amaso yaramenetse iminwa yacu twaraciye amenyo twarakuye n'indi mitwe twaziciye si vyose yavuze vyose dushitse tuza gukurikiza yako arabigisha ari proverbe yako aravuga ego mu kugira turangize kino kiganiro cacu wavuzemwo ko uwo mwanditsi yigishije avuga ingene abantu bakwiye ko gutahura Bibiliya bahagaze kuri Kristo ngo interpretation christocentrique bega yayisiguye gute kugira ngo umuntu ashobore kumenya ingene asoma Bibiliya Makuve aragerageza cyane kwerekana ko Bibiliya ari inkuru y'urukundo ni inkuru y'urukundo singitabo c'ivyagezwe ni inkuru y'urukundo lettre d'amour aho Imana yandikira abantu ibabwira ngene yaje kubashira mu rukundo rwayo ubwo data na Yesu namwe bakundana nivyo Yesu yaje kudukorera kugira ngo dutahure ko Yesu ariwe byose vyubakiyeko unyemerere nsoma umurongo kuko ni kibazo gikomeye cyane avuga muri Luka 20:24 Luka 24 murongo wa 26 na 27 ico dusimbira ku 44 na 45 ndibaza avuga ngo mbega Kristo ntiyari akwiye kubabazwa n'Yesu akaravuga igihe yahuye n'abagabo bagiye Emawusi ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bavuze Mose bavuze les 5 livres de Moïse cyo tabo bya mbere guhere mu itanguriro gushika gusama mu byagezwe no kubavugishwa bose n'Imana abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we uwo ni Yesu ndiyo yahereye kuko ugiye muri Bibiliya gusubira mu byagezwe Deuteronome 18 ivuga kuri Kristo Zaburi ya 22 ni wayisoma hari n'amajambo yose yavugiye ku musaraba ngo data kweri ko bampevye ivuga kuri Kristo ugiye mavugishwa ba Yesaya bavuga kuri Yesu Kristo ngazobabazwa urumva ko byose bishingira intahende Kristo Yesu 44 arababwira ataya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe yingene ivyanditswe kuri jewe byose wumva ahantu byanditswe mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi l'Epsome bikwiye gushika umuntu wa 45 iryo sengesho ryanje kubana baradukurikira aho bari hose ngo maze abungura ubwenge ngo batahure ibyanditswe umva ibintu byose byo muri Ancien Testament ibyagezwe bya Mose abavugishwa bakuru n'abatoya hamwe n'amazaburi l'Epsome Proverbe Cantique Ecclesiastique atabo byose bivuga kuri Yesu Kristo nje tuma iyo interpretation christocentrique ni kwinterpreta gusobanura Bibiliya ubonamwo Kristo kubugije mu isezerano rya kera wakura mu wasoma igice ukakibonamo Yesu waje mu isezerano rishasha ukabonamo Kristo wane majambo gashira amaso yawe kuri Kristo n'umutima wawe kuri Kristo niyo sobanura hamwe nashaka gusobanura Bibiliya akavuga je ngunda kubyita ni interpretation académique aho wumva umuntu yasobanura ibintu biryoshe bitonze neza nukumva ntibiri mu Kristo ego tugeze mwanya wo kurangiza abariko baratukurikirana ubabwiye iki jewe cyo nobwira abantu nuko murankurikirana no kuri isengesho ryanje sinava ndababwira ngo ibintu musha muvyumva ubwo nyene bitwara guhishurirwa kwa mwemu isengesho ryanje nuko mwemu w'Imana abahishurira nuko abatahuzi nuko muba mu buntu bw'Imana mubona Kristo cyane muri Bibiliya abantu mwigisha ijambo ry'Imana aba pastor les prophètes les apôtres n'abandi mutandukanye nimwibaze yuko kwigisha abantu ibyagezwe arico kizotuma abantu bagororokera Imana bigisha Yesu mu muvuge murabe ngene abantu bahinduka kandi ni isa abantu badakijijwe bazotwirukira badohorombe ko baranyotewe kumenya Kristo murakoze mushinga ntahe Ange Michel turagushimiye ingene watwitavye ukaba utubwiye kino gitabo ko umuntu akwiye kumenya ingene akwiye gusoma Bibiliya tukaba tukwifurije gushishikara gusoma no kwandika Imana iguhezagire urakoze cyane Imana ibagire neza n'abandi nganzogaruka nanje nzongera igihe nza aje nje kubaza nk'umwanditsi yego murakoze turabashimiye namwe bwe mwese mwako mukurikirana kino kiganiro aho Ange Michel adusiguriye atubwiye ibyo yasomye muri kino gitabo ca Steve McVey
aho yavuga ko umuntu wese akwiye kumenya ingene yugurura Bibiliya, akamenya gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano risha, akamenya ingene akwiye gusigura Bibiliya ahagaze kuri Kristo. Kandi umuntu wese akamenya ko agenzwa n'ubuntu atagenzwa n'ivyagezwe. Aratubwiye ko umuntu wese agendera munsi y'ivyagezwe yamagenda arushe mu buzima bwiwe. Tukaba turangije tubifuriza kuruhuka mu mutima, tubifurije kandi gushishikara kuraba ibiganiro vya televiziyo Heritage. Imana ibahezagire.